Ndabaramukije kandi ni Rutwizi Vivo agarutse, Rutwizi Vivo TV agarutse abazaniye amakuru ariko avugwa ku musore bazi benshi nk'umukinnyi w'intamba mu rugamba Gael Bigirimana, umusore asanzwe akunzwe cyane mu gihugu cacu c'u Burundi ciza kubwo ubutware akoresha mu kwitangira igihugu cacu ciza c'u Burundi. Benshi bati uyo ninde? Ni Gael Bigirimana, yavutse itariki 22 z'ukwezi kw'icumi mu 1993, avukira i Bujumbura. Se wiwe ni Umurundi, nyina wiwe ni umunyarwandakazi, ariko nta mahirwe baronse yo kuba mu gihugu cacu c'u Burundi kubwo intambara yateye muri uwo mwaka mu 1993. Mwumva umusore wacu yarahaswe kuko yavutse mu gihe c'intambara. Mu 1993 hari intambara nyinshi nk'uko abantu bubu tuvyumva, ariko umuryango wiwe nuko ata mahirwe menshi wagize yo kuba mu Burundi. Bahungiye mu gihugu c'Ubuganda, mu nyuma baja bimurirwa mu gihugu c'Ubwongereza. Ntivyatevye yahavuye yubaka 2016 itariki 1 y'ukwezi kwa kane 2017, yibaruka umwana wa mbere w'umuhungu, uwo Gael Bigirimana, kuko yari yagize ubugeni bwiwe muri 2016. Urumva haciye umwaka umwe wonyene aca yibaruka umwana wiwe w'umuhungu. Ubwo ubwira rero mu 2012 yakiniye Ubwongereza incuro zibiri mu batarenza imyaka 20. Urumva yuko uwo musore yari yamaze guhitamwo gukinira igihugu c'Ubwongereza ubwo yagikiniye incuro zibiri mu batarenza imyaka 20. Imigwi yaciyemwo ikaba ariko nta mahirwe baronse yo kuba mu Burundi kubwo intambara. Bahungiye mu gihugu c'Ubuganda. Uwo mukinyi Gael Bigirimana rero akaba yaciye mu migwi itandukanye yo ngaho mu Bwongereza, eka harimwo n'imigwi ikomakomeye cane. Akaba yagiye aratsinda n'ibitsindo, aho muri 2005 gushika 2011 yakinira umugwi wa Covent City. Mu 2011 gushika mu 2012 yaciye amara umwaka wose akinira n'ubundi akiri mu uwo mugwi, ariko adakina inkino 26 yakinye mu uwo mugwi, akaba yatsinze ibitsindo ubusa. Muri 2012 gushika muri 2016 umva n'imyaka 4 yakinye muri Newcastle United, n'umugwi uzwi cane yuko ukomeye ku mugabane w'Ubwongereza, naho uguma ukoroka uje mu cicaro ca kabiri, ariko urakomeye. Mu nkino 13 yabakiniye yatsinze igitsindo kimwe conyene. Muri 2016 gushika muri 2017 urumva n'umwaka umwe yasubiye mu mugwi wiwe wa Coventry City, aho yasubiriye kuhakinira inkino 43 ata gitsindo na kimwe atsinze. Ntivyatevye yaciye awuvamwo aja mu wundi mugwi muri 2017 kugeza muri
2019 yaciye aja mu mugwi wa Motewe aho yawukiniye inkino 46 atsinda ibitsindo 2. Umukinyi rero n'umukinyi azwi cane mu ntamba mu rugamba kuko arakunda gutumwako mu ntamba mu rugamba eka akawufasha na vyinshi. Akaba azwi ko akina ku giharuro c'inomero 6. Uwo muhungu akaba yashatse gukinira u Rwanda ariko ntivyashoboka kuko yiyumvamwo cane Uburundi. Kubwa papa wiwe yamuhaye impanuro amubwira ati raba ukinire igihugu c'Uburundi urabe ivyo wogiterera kuko urabona yuko usanzwe uri umu professionnel. Ntivyatevye uyu Gael Bigirimana yemera gukinira intamba mu rugamba mu guserukira igihugu cacu ciza c'Uburundi. Tukiri ngaha nyene iwacu mu gihugu cacu c'Uburundi atagahindutse, ku munsi wa gatandatu ininahazwe Hugwes azofata urugendo yerekeza mu gihugu ca Zimbabwe aho agiye kubandaniriza umupira wiwe w'amaguru. Akaba agiye mu mugwi witwa Ziwala FC, tubibutsa ko yahora mu mugwi uheruka gukoroka mu cicaro ca kabiri ariwo Interstar. Akaba agiye kuko uyu mugwi wo mu gihugu ca Zimbabwe wamubonye yuko yovamwo umukinyi mwiza, akaba agiye kubandanya umupira w'amaguru wiwe mw'ico gihugu mu mugwi wa Ziwala FC. Ni Cristiano Ronaldo avuga ku mukunzi wiwe Georgina Rodriguez. Aramufasha cane nyene kandi mu rukundo nawe niwe mama w'abana banje kandi ndamwishimiye. Namwugururiye umutima wanje arinjira, nawe anyugururira umutima wiwe ndinjira. Ndafise indoto yuko umunsi umwe tuzoshingiranwa. Ayo n'amajambo Cristiano Ronaldo atangaza kuko jewe sinarinzi yuko Cristiano atarakora mariage. Nama numva ibihuha bavuga yuko Cristiano yoba yashingiranywe ariko murumva nkuko abitangaza ntibiraba. Ni Cristiano Ronaldo aheruka no kuvuga yuko kimwe mu bitsindo vyamushimishije mu vyo yatsinze vyose ari ico yatsinze Juventus kuri Garincha agikinira umugwi wa Real Madrid. Mugabo ngo naho comushimisha gute nticonganya no gukora imibonano mpuzabitsina na Georgina. Urumva Cristiano Ronaldo yaciye arenza gukorana imibonano mpuzabitsina na Georgina ngo nivyo bimunezeza cane. Ese twovuga yuko Cristiano ariko akunda umugore wiwe cane? Mbega ntuvyumva gute? Cristiano akunda imibonano mpuzabitsina k'uwo mugore wiwe Georgina, nta kindi akunda gusumvya ivyo. Urumva n'igitsindo yatsinze Juventus cose kuri Garincha benshi yabatangaje cane, aho bavuga yuko yaduze imetero 2 ari hejuru na santimetero 10 zirengako. Ariko iyo kufra yayirengagije ngo ntimuryohera gusumvya gukorana imibonano mpuzabitsina na Georgina mu gusanzwe ari umugore wiwe.
ayandi makuru ariko aravugwa muri za transfer muri football nuko umugwi wa Real Madrid inyuma yo kugurisha yo guheba CR7 na Varane muri Man U wamenyesheje yuko abakinyi bose ufise bose ubasize ku isoko, nico kimwe n'umugwi wa Manchester United nawo wamaze kumenyesha yuko abakinyi bose ufise wamaze kubashira ku isoko. Umugwi wari wo wose ushaka kugura abo bakinyi urahawe ikaze ku biganiro. Igiciro cy'umukinyi kimaze kumenyekana basize ko ni ku mukinyi Anthony Martial, yamaze kumenyekana yuko Manchester United ishaka miliyoni 60 z'amayero. Mbega mubona Martial ayo mahera ayakwiye? Na cane cane nk'uko bamaze iminsi batamukinisha, kuko umugwi kugira ukugure nuko uba uzi ibigwi vyawe uko bakubona mu kibuga, ariko Martial amaze igihe kinini adakinishwa mu kibuga. Mbega mubona ayo mahera ayakwiye? Umugwi wa Man U na Real Madrid, mbega ko dushaka kugurisha abakinyi bose kandi tukaba tubona igihe co kugura kiriko kirarangira, cane cane kuri Real Madrid aho yoyo imaze kugura umukinyi umwe gusa, kandi ikaba imaze gutakaza abakinyi bagera kuri 3, ariko yoyo imaze kugura umwe, na cane cane ko yatakaje abakinyi basanzwe bayifasha cane, bayifashije no mu myaka iheze. Mbega Real Madrid ntitwovuga yuko kuva bankiye Florentino Perez kugurura rirya higanwa rya Super League, mbega Real ntigiye gusambuka? Abakunzi ba Real Madrid mumfashe kuntahuza kino kintu, je sindagitahura neza ukuntu utanga Sergio Ramos ugatanga Varane, eka mu nyuma y'ivyo vyose ugaca ushira abakinyi bose ufise ku isoko uvuga yuko bose bagurishwa. Mumpe umuco muri commentaire ndabasavye, kandi na subscribe cyangwa se s'abonner ku rubuga rwacu rwa Rutwizi Vivo TV, mukomeza kudutera intege mu kuduha n'amalike na comment. Mwakoze.